Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose. Kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Olivier na Nathalie. Tongeye gutega ibiteka ryo kuronka uyu mwanya wo kugira ngo dusubire kubibutsa amajambo, dusubire kubibutsa icimana bagomba ko nuko mwobaho. Jambo ry'Imana yavuga muri Yohana ikigabane c'10 ku murongo w'10 ngo umusuma cyangwa umwambuzi ntazona n'ikindi atari ukwiba, kwica no gutikiza. Ariko jeho naje kugira ngo intama zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Rero kaze muri baho, Imana rero ibahezagire. Ndabibutsa kandi ko dufise page ya YouTube mushobora kuraba kuri baho podcast. Dufise ivyigwa vyinshi canke ibiganiro vyinshi twagiye turagira, kandi uko wumvirije ikiganiro icyo ari cyo cyose n'ukuri kiragufasha kubaho surtout kubana neza n'abo mubanye, ari abo mu rugo, ari abana, ari inshuti, ari abagenzi canke ari no ku kazi. Yego tugomba rero kubandanya kuri vya vyigwa dafite ivyigwa ariko n'ibiganiro turiko turiga, aho turiko turarabira hamwe ibikomere vyo mu mushaha. Ndagomba kukubwira ni watahura yuko kujya wakomeretse ariko n'abandi bakomeretse n'ukuri bizokoroha kuharira abandi, bizokoroha kuhikibanza abandi. En fait ikintu kibabaje mu bwami bw'Imana n'abantu, umuntu yigeze kumpartager vision yarose ngo ari agiye kuri eglise yabo, mugabo ngo cabona handitse, abona wa musaraba wa hopitali, ngo bona ari umusaraba wa hopitali, ariko aravuga ati aba bantu baragwaye. Bene data, mu bwami bw'Imana umuntu yokoresha amayimaje atandukanye, ariko n'ubwami bw'Imana harimwo abantu b'abagwayi, kuko Yesu ntiyakira abakomeye. Yaravuze ngo sinaje kugira ngo umugwayi ni wakenera umuganga, si umuntu akomeye ari bien important. Yatwakiriye tugwaye, hama duha ubugingo budashira, aduhindura ivyaremwe bisha, ariko umushaha wacu hamwe haracagwaye. Iki ni ikintu umuntu akwiriye kumenya. Nico gituma ubona abapastori, abakozi b'Imana, ubona abakristo bamaze imyaka 20-30, ukabona hari amareaction, hari intambara bagiyemwo, hari ivyaha bakoze, kuvuga uti no, uyu narenze ko yarenze. No, mu bigaragara connaissance iruzuye, mugabo arafite igikomere atrena. Kandi nk'uko Nathalie yavuze, ibikomere no bigereranya urabona mu vyumve neza, ntimubifate nabi, n'umunyororo nk'imbwa iba yambaye. Urabona hari igihe ushobora kuyibona iri kiragenda ikava ngaha ikagira imetero 5, ukibaza yuko yabohotse, mugabo ishitse hirya yarageje kwiruka ukaca ubona wa mugozi urayigaruye, sivyo? Ni ukuvuga hari abafise utugozi tubariko, nuvuga tw'imetero 10, abandi z'ibirometero 2, abandi z'ibirometero 3, ariko umwe wese arigagera ahantu akumva arafashwe n'ikintu kimusubije inyuma, akibaza ati nibiki bibaye. Ni ukuvuga hariyo uto tugozi, ni ukuvuga tutabaye libere. Umuntu araca avuga none n'abadayimoni bandi oya, n'amafaya yabaye muri ame yawe. Ubwa mbere yabaye koze niki, yatewe nuko sogokuru na nyogokuru Adamu na Eva bakoze icaha, bahitamwo kwitandukanya n'Imana, bahitamwo kujera ubuzima bwabo uko bagomba, maze ico gihe baba batugururiye ingorane z'ubwoko bwose. Hama rero batuvyaye barakomeretse, baca bavyara abana nabo barabakomeretse, natwe dukura tuvyara abo dukomeretse. Murumva twese dukeneye gukira, turi mu bitaro bimwe, gusa hari umwe akorora rwose ari hirya dupuenta dushira ku kuboko ngo yarakemeje ngo inkorora yiwe nihera. Nawe kumbura ikiri amanare mu gucika. Umwe wese afise ivyo agwayemo. Nathalie, tubwire igikomere tuhava tuvuga ko uyu munsi. Ndabaramukije, nongeye gusubira kuryoherwa gusubira kuganira namwe. Nukuri bino biganiro vyatuma turembura, kandi twaswe guhezagirwa, tuko turasubira kuwicamo tukabibona, bituma n'amaso yacu yuguruka kuri twebwe nyene d'abord no kubandi. Hama ikintu nabashaka kubandanya imbere yuko dutangura kuri kubikomere, gikomere cambe nico guhebwa, l'abandon. Twaza kugisigura neza. Nashaka kubabwira yuko ntimukagira isoni iyo wakomeretse. Amen. Hari igihe kenshi satana kubesha umenga uri responsable yuko wakomeretse, nkuko umenga ni wabirondeye. Yesu adutabare, abatahuze biciye mu ijambo ryiwe yuko sikosa ryanyu,
nukuri vous n'êtes pas responsable on n'est pas responsable y'ama blessure tuba twaronse ikindi kigira kabiri nuko burya Imana igira ikivure un peu burya umuntu agiye muri bloc opératoire baramusinziriza cyane cyane uzi yuko ari nka operation iza kumara umwanya munini hari abantu baremvye kurusha abandi bizofata umwanya kurusha uwundi nivyo nibisanzwe mugabo ifa ko dutaro yuko ntituzobagwa canke ntituzokira tutize kuruhuka mu mana urumva nkuko ujya umushirurgien imbere yuko akujana kukubaga abanza gutuma utuza ton corps doit être inactivé par l'anesthésie utegezwa kwiga kumureka mpemu yera akagusinziriza wenye n'Imana yonyene ikakuvura si umwana w'umuntu bene data twebwe turashaka kugira diagnostic ariko ukuvura n'Imana rero igikomere cambere twashaka kuvuga ni igikomere cyo guhebwa l'abandon ni bikomere bibabaza cyane kenshi bikunda kujana n'ico bita gutabwa le rejet turaza kugerageza gutanga difference itandukaniro hagati yo guhebwa no gutabwa ariko ikintu gikomeye umuntu yonamenya nuko ari bikomere biza umuntu mwana kiri muto cyane nukuri ni kikomere kiza kare cyane rero iyo umuntu yahebwe donc yabaye abandonné yumva umenga baramutaye baramuretse kubera quitter bambe abandonner ni quitter laisser s'en aller donc nukureka nukuguta nuguheba bijanye yuko dufate igicapo Olivier arampevye aragiye hari ibintu tutumvikana ko canke ku mpamvu zindi arampevye donc ikintu Olivier ya representa mu buzima bwanje kiragiye hariho urukundo yanzanira sivyo ashobora kuba ari n'umupapa ashobora kuba ari n'umumama cyane cyane iyo byashize ugasanga abantu barahukanye umuvyeyi yagiye cyangwa upfuye meme en cas de mort naho umwana aba yabuze umwana yabuze umuvyeyi kenshi avyumva mu mushaha wiwe kuguhebwa est-ce que biri justifié yuko umuvyeyi yahevye umwana apfuye non mugabo umwana avyumva kuguhembe mamariye mbe papariye kubera iki abandi babafise je ntamufise donc yumva baramuhevye urumva ico kintu kijanye nuko hari ico uwo muntu yamuhevye harakora ya representa yarafise yakora mu buzima bwiwe urumva en tant que femme mariée urashoboye uti Olivier yarampevye yari umugabo ico yanzanira ico ya pourvoya donc par contre gutabwa être rejeté bijanye nico uri wowe nigihe Olivier avuga ati nata ndakwanka ndakuvuma uranshisha donc natari icuri kuri wowe uravyibushe uri mubi waravyibushe cyangwa uranuka abantu bumva amajambo nkayo yewe ntacuki umenga araporta atteinte kuri identité yawe à ta personne ça veut dire icuri kiramushisha akaca nabiverbaliza akabivuga là c'est être rejeté mushora kubana no muntu munzu akagorojeta ariko atakwabandonye sivyo mushobora kubana mu nzu n'umuvyeyi akurojeta bien sana agura umukate ataguhevye donc nashaka ico kintu tukige kugitandukana sinshobora ivyo uvuga kuri ico ya ivyo nivyo nitwaro nk'umwanya wo kudevelopa nuvuga kimwe icerekeranye no guhebwa abandon hamwe no gutabwa ca rejeté muzokumva neza yuko hari itandukaniro ariko nkuko Nathalie yarabivuze kuri ico gikomere kizananwa no guhebwa donc l'abandon ni gihe umuntu ikibanza yarafise mu buzima bwawe gisa n'ikizimanganya bishatse canke kizimanganya atabishaka nico gituma hari abantu akubwije ukuri je naho ndabisoma amatemonyage amwamwe ugasanga umwana arafitiye ishavu umuvyeyi yapfuye urumva yumva yuko umenga yaramutaye iyumvire nk'umwana yumva yuko yakuze baramutaye muri pubere akabimenya donc ico rero kiza kimwica kuko gifatanya ivyo bibiri Nathalie yavuze gifatanya kuba yaratawe yarahebwe hakaba no gutabwa donc harimo abandon hamwe na rejet donc ni ibintu biza ari gikomere mu buryo bidasanzwe hama na mécanisme zo kwiyumvira uburyo yiyumvira après ubuzima uburyo areagisa uburyo afata abantu vyose novuga bici base bici proportionnel yico gikomere cari muri we bene data ni kintu kiza iyo abantu bakubonye utwenga usanga batabona ibikurimo sivyo ariko muri wewe ni ikintu kiba kirimwo kandi kiri profond hariyo nk'abandi nabo usanga barababaje n'ico gikomere
c'uguhebwa mu gihe nk'akarorero hari abantu muri famiye zabo usanga vyarabaye nk'uko twabivuze ni ibikomere usanga vyarahereye novuga mu buto iminsi yose nk'umwana mukuru akivuka iyo akivuka byama ari we afise mu bisanzwe mu gihe yavyaho n'abavyeyi bimeze neza novuga attention y'abavyeyi aba yifise yose 100%. Mugabo iyo haje umukurikira iyo attention bamuha iragabanuka. Sivyo wewe arashobora kurira umutima w'abavyeyi ntuhagarara nk'igihe harize umutoyi sivyo n'akantu kose usanga umenga n'uwo mutoyi rero akaca yumva yuko umenga yabaye abandone hari n'igihe bishika mu miryango ugasanga ntaje nk'umwana mutoyi ugasanga akeneye attention ziri particulière kuko agwaye urumva ugasanga ni nk'umwana yavukanye ubumuga kanaka cyangwa yavutse ari premature imisi ya mbere ari mu bitaro umuvyeyi nawe aguma aja mu bitaro ubundi ukamenga si hari mbe murazi yuko bihora bishika rimwe na rimwe ugasanga nk'umwana mukuru arishe muto cyangwa kamukubita cyangwa kamufata nabi kuko yumva ati niwe waje utuma mpebwa au niveau affectif kuko watawe uwahebwe wabaye abandonné agira manque au niveau y'amasentima y'amaffection y'ibigumbagumba yumva wa muntu yarasanzwe ahari yarafise itegeko sivyo yarafise n'ikibanza cyo kumuha ibigumbagumba si hakiri rero uhaba physiquement urashaka kumwabandona urashaka kumutonga ngiyo kauri vyaje kutubwira canke ugasanga abavyeyi baradivorshije canke urasanze umuvyeyi yarapfuye canke meme uri umugore yubatse vyagenze neza mu kanya gato uzumva umugabo arapfuye ukumva ni benshi uri kuravuga benshi baravuga ati urantanye ati uranze aba bantu urabantanye ibintu ugize nibiki ko ukumva tu es abandonné sivyo ico narakibonye no muri yari muri aterema umuntu ariko arakoma induru avuga ati ibu nkoreye nibiki urumva arakabwira wapfuye ibu nkoreye nibiki akubita ku kiziga ati ibu nkoreye nibiki urumva wewe ofete hariyo ugutabwa hariyo guhebwa ariko hariyo nukumva ko wahebwe nukuvuga ngo yapfuye siwe yamuhebye ariko wewe ingene ubiperceive c'est ça en fait ikigoranye nuko abantu babiri bashaka guca muri situation imwe ariko bakabiperceive différemment urumva rero iyo uhebwe donc iyo babaye abandonné wumva au niveau des émotions hariho manque idasanzwe rero abantu bafise iyo ngorane yo kuba barahebwe avec une bonne ou mauvaise raison byabavyo canke bitabavyo arumva yuko wa munda yamujanye ideni en fait agenda ni deni yiki y'ibigumbagumba donc numwana ya affection donc numwana nko mu gihe baravyibuza umuvyeyi akiri muto azokwama ari umuntu tufate nk'umukobwa azokwama arondera mu bagabo muri image y'umuntu wese yibaza ko afite imyaka ingana niya papa wiwe papa wiwe mbe papa ngewe usanga ari papa cyangwa ngiye umuntu anyibutsa papa cyangwa ngiye umuntu ambonamwo papa cyangwa papa wewe yaragiye yamarondera amaso yiwe aramuronderamo cyangwa ugasanga ton supérieur ugiye kurondera une relation affective kubera uwo mubonamwo papa donc ukaca usanga malheureusement bose ntibakubona nk'umwana wabo arashaka kwabuza abandi bakarenza ariko ni babandi bama baronde bafise iyo manque bashaka gukombla en fait ni nkaho yambaye ipancarte kivuga ngo ninde yompa affection c'est ça ni naco gituma n'ivyaca akora vyose ni nkaho ofete kugira mutore image y'umuntu ari abandone umuntu ari abandone n'umuntu yari ku isoko yo kunywa ico no kwita affection kwitwaho ko akonka kabisa kwitaho urumva gufatwa neza mu mwanya muto y'ibombi kacicika ico gerageza gukora nuko yiruka inyuma y'amabomba abonetse yose kandi uburyo akora ni uburyo bwo gucreya bwo kurondera kugira ayo mabombo ashobore kuboneka nk'akarorero ni umuntu niyo ariko arakubwira ingorane aradramatiza sivyo arashobora kukubwira ingene bamuvuze nabi arashobora kukubwira ingene yankwa arashobora kukubwira ingene yamari victime arajua iyo chanson ya victime donc ni ukuvuga ko victime ni gutemo nk'umuntu yarenganijwe nk'umuntu urumva donc umve biramuryohera hari n'igihe haba muri situation no mu mutwe agerageza kuyiyumvira
ugasanga mu mutwe hari amasenariyo y'amacamwo nk'aha boza bakanca kuri iyi modoka urumva bakayihonyora cyangwa bakamponyora cyangwa bakagira mu mutwe agakira intambara uyu muntu tugashwana tukagira iki hamwe n'abajournaliste bose boza urumva nkababwira ingene nafashwe nabi uraze muri iki gihugu nagiyemwo baradufata nabi je baramfashe nabi agakakamisha mu yandi majambo ariko aravuga iki ni nk'umuntu ariko aratwagwa n'uruzi ntabara ndakeneye gukundwa nico gituma nagomba kubabwira ku gikomere cyose tuzovuga hari ivyizigiro kuko Yesu kuri abo bavuga ndakeneye gukundwa akubwira ati nta bagenzi waronse ntibaguhagije nta nshuti waronse ntizaguhagije ariko jewe ndi hano donc usanga ari umuntu agerageza kumira ku bandi ikindi naco agira ubwo kuko baravuga yuko ariyo mask aca yambara umuntu yabaye abandonné agira mask iyi y'umuntu ari dépendant emotionnellement n'umuntu yama yumiye ku bandi yumva yuko akenye urukundo akeneye gukunda bisigura ko umuntu nk'uyu araruhishana kubera ikaruhishana kuko agusaba ibintu Imana yonyine ishobora gukora nta wundi ntibikunda ni wa wundi uzosanga kukaza ari uwa grave ashobora ariko mu bugenzi umenge yama sinzi ko hari bigibishika ugasanga trop collant Tiwa wundi mpika uyu muntu kumenga aranduhisha ukuntu kubera umenga aho uri canka hari abantu ashaka kuhanyunyuza ntari équilibre au niveau émotionnel ya mumenga afise ishaka kubakura no kubaprova ntimumute abantu rero baca basufra gose nabamwegereye no kuvuga umugabo canka umugore usanga ariko arabwira abagenzi biyo ati cende mu gupfa mu rugo ibigaranyunyuza c'est ça wubakanye n'uyu kandi araguculpabiliza yuko utari kuramukunda bikwiye yuko utari kuramuha ibintu bikwiye urumva skife yuko uraruhuri kumwe n'uvuga uti none ni igiki nokora malheureusement nta kintu gihari c'umwana w'umuntu ashobora gukora ariko n'ikindi cerekana yuko usanzwe ufise mu gihe wowe ufise iyo problème ya abandon canke yo guhebwa nukugendana la tristesse umubabaro ugendana umubabaro kuko quelque part waratawe tu n'as pas fait le deuil ntiwatahuye yuko ico kintu cakubaye ni ciza yuko ukiririrako ugifatira umwanya ukibona hama vy'ukuri ucureka ureka Imana kuko ni vyiza ko tubona situation yatubabaje ukicara ukavuga ati rega Mana narabaye erega narakomeretse ndibuka umuntu twize kuganira kandi bazakoza kuvyumva nigeze kumubwira nti ndagusavye uzije imbere y'Imana wirabe mu kiyuti narakomeretse iyi ngorane je ndayifise narabaye abandonné naratawe narahebwe ndagusavye Mana umfashe ukize uyu muntu je ndakeneye gukira ndibuka ko imisembe yambwiye ati Natali warahaze wewe wavukikiriri vyuko uravuga nibiki ndamwa nti rega iyo twanse kumenya no kwitahura n'intege nke dufise biragoye yuko tuzi imbere y'Imana ngo dusabe ngo ituvure none woja kusaba Imana ngo ikuvure ingwara udafise ndababwije ukuri kuvura neza umuntu no kuvura niyo mu gihe uwo muntu yatahuye ingorane afise ndibuse umuntu aza kwimenya nabonye no w'inshuti nigeze gusigura ingwara yiwe yarafise ubwa mbere ataratahura ubunini canko l'importance yo ngwara yarayisuzugura ntiyifata au sérieux ariko après ndamuhaye une image ndamutahuza mbwa ati Natali maintenant je comprends nzofata au sérieux ico kintu kuravuga rero iyo umaze gutahura intambara n'ingorane wagize ibwina kubera waciye mu bibazo kuko ingwara bene data ni gukomereka si kintu hitamwe kenshi uhisemo nuko wakomerekeje abantu ama reaction kenshi dukora ni parce que twakomeretse hama rero ikindi naco ragomba kubabwira nuko abahebwe bose umve kugira guhebwa bigira ububasha nuko nawe wiheba abantu bose ofete igikomere cyose cyagushikiye cyavuye hanze mugabo kenshi ni bobo bimarira donc umuntu ari abandone ingorane nuko nawe ashikaho yiyabandona reka tuzobandanya mu yindi audio ikurikira nizere yuko biriko birabafasha mutwandikire ico muva kibafashije canke ikibazo muronse kugira ntitudevelope ngo dushike kure hama ibibazo bitangure kuza après Imana ibahezagire murakoze cyane mugira umunsi mwiza canke umugoroba mwiza bivanye na muri murakoze gose